murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri Fundi gihe tugenda mu nama nariketse ko bajya batipe sha badukiniye akantu waraye kangahe barabahejeje. oya reka mwebwe ntababesha muzohira kwimyiza ibafu nkajewe kuri bwa bwato. oya reka obanaricumba reka kizima babahenze mukabava imbere atani imitahe n'itatu mugaruke sawa. byahavuye bigenda gute? gusanze ngaha neza narinzi ko mpava nsanga atari huri. hewe namage upfa gushika gutyo nyene. Grand frère banzu ndamutse aho ushaka kuvuga ko utari unkumbuye gatoya. Umviriza kugukumbura ni kimwe kuza utambariye naco ni kiyindi. Nzanira ayo mafaranga yanje nani nigi we ntubona kuri kurancereza. hewe nyarukiriza simba besanga abakiriya banja. umfi none ntiwamurisha. none namurihaga ugenda umuha amafaranga yiwe agenda. itwengere ndayamuhenda yakuye he muri hesha nanje ninjizi isakoshi. eba je muri ko murango kandi sister hereza ayo mafaranga. erega atoye muri heje nta nurume yamfisa. none wewe byagenze gute uje gufata moto ata amafaranga ufise yo kuyiri. none je no kurahe amahera atari uyampaye muri he nyabuna. wumviriza je utandisha iyo sakoshe ntugenda uyikuya. ubwo bujinga je ntimubunzanire. indira yaguhe ninde yakubwiye ko tutayari. motare hesha akira ni wigiye. Rambonera ingene yaratanguye kwikarisha. Toyo biterere. Ndahatswe iyo ntagusanga ngaha byari bimfaye. Mbe ndakubaza wewe urashobora kuyitora ukaza utambari ampisa atani itike wifiti. None gatoye muhira kuhazi itike nari kuyikura he hoye nawe reka kwishavuze. uti ndiko ndishavuze ingorane ndimwe mwe ntimuzizi. none wibaza ko amahera ndayakura hehe jewe. Ego ndazi ko bitifashe neza mugabo nawe ayo kundihira narinzi kutayabura. wibaza ko ndayakura hehe urabonye kajya kanoti ndamuhaye imbere n'inyuma nta niritoboye nsigaranye. turabe rero ingene wingene ucu numva bigoye ko nyene niko bimeze. none waruzi ko bimeze gute? ajya niyo narinzi ko mfungura no munsi burya ingorero nawe turabane mu maso wirabira uko mbaye. Ibyo uvuga byose utegerezwa kumvuza amaso aha nico kinzanye aha nukubona ndahwihwisha. kandi aho rero wabishizemo ubuseri jewe toyo ndakuvuza. honyene jewe numva uri kurantera n'ishavu vre. gipe niwe yari kuntiza amahera none ndamufitiye ayandi cyananiye no kumwisha. umve nani none nce ndakubwira igi ntawe uri kurazana ivyawe ngaha anye ngo ndakuvuza amaso. none jewe ushaka ngire gute hari uwundi mfise atari wewe raba ingene ubigenza nta kundi. umviriza injiraho mu nzu uryame kandi ntumbaze ico urya. ni wari uzosubira inyuma. Toyo ko nyene nikumbwiye gatoyo none ngire gute urandetse ncika impumyi gatoyo uzi neza ko atawundi mfise nirukira. ndahatswe John ubaye iki? reka icara ngaho nibiki kumbira ubwoba ati nibiki wewe bigenda gute ntumbenye biriko birabakandura ngaha bibaye ati papier mushwari niwe hanagurikije saka mbonye none iyo shati yoyo byagenze gute wenda kubwiye ko mpatswe ahubwo shambufunguzo ntibazanga ukara none umviriza cyo ni bande uye na wewe ntabwo ari kuri entre baba kisoneri basaze bari banyahinda ko ninjira sinzi genda bikotoye basaze bacise amapfubi bari haya kuri ati niwe ntabwo amahumva ari kuvuga bamwasa gukora mu mitahiya none basaze umviriza ukarije ngo bataronsa amafaranga yabo nta n'uwinjira nta n'uzohoka ikintu kuri none barasara cyane ivyo ariko aragira nibiki bari amavubi je nakumye numva gwama urana ko biro yanje kure nkagira ngo nawe ko arapakurura amafi vereka je ndahazo narinzi ko banyishe biheze mbibaza ngo ni babanduze reka
kare umengo banyura umugi ijisho ryavuye mutwe abantu umviriza jo ahubwo ntibakomeye neza ubwo burenganzira wawe nande bwo kuza kugwariza ukora umugabo genda bibabaze urambwira bwo kubagura gukutimba genda amategeko twaraye babwiye ko bidakunda ko cyabaye nk'ubwo nyine njye numva icyo baronka ibi by'amategeko ibyo navyo bashaka kumva oya ndakubwiye ko barahiye ko batava ngaha batayarose none bayaronka bayakuye hehe ko ryo mvuga erega ibintu byo gutera kajagari nibihagarare ubu nyine kandi cyangwa babihagarika bahandi babihagarika bonyine ahubwo raba dutora umuti ico kibazo mu mahoro gwirigere nuko utabonyere bameze none niba sari canke bareke none amafaranga basaba nayo bashobora kuronka ubunyene kandi ivyo rabize ntibishoboka gipe umviza arakubwira jewe ushavu ndababonanye byiza twabaho twabo bakagende barayitaragwa none gajoni ushaka ndabaye nkuye hehe erika tuyabahaye izindi uca yugana ntiyosura gukora umviriza inkwere ivyo arivyo byose umuti utegerezwa kuboneka kuko abaraho nabonye nibaruta bahagarika aho igisigaye ni uguhamagara polisi bakaza kubakura bagacungana n'umutekano umviriza ibya polisi nivyo ukunda kubera aho ubukoresheje ingufu nk'izo bakoresheje none kumva basaze ushaka ndabigire gute cyo none mbwiye abantu cyo mbona byiza nuko wasubira ibiganiro ubu nta kwiyumvira bikibaho kubera ishavu cyo cyo bakoresha ni ingufu gusa none nitwe twarababwiye neza igituma badashobora kuyaronka umunyene oya nawe gipe izindi rikisha mu bihe bigoye tutumvikanye bizogora kumetiriza ishavu ryabo taduka ibindi si tuko bose arabarengero iyo niyo ngurane baca bavuga ngo baseruka barabatwaye amafaranga yabo none si ibyo nyine bariko baravuga erega nivyo biko bavuga ayicuka kibi catanguye mu banyarusangi taba wanje ayicuka kibi catanguye mu banyarusangi iyi situation iya nta kindi izohava ikwega atarakarambaraye ahi rusange yewe mana agashay queen ngaho ndigafisa kaji keza ku yo oh la la yo mana yanje toto urankanze sinigeze ndakubona ingene uza reka ariko mura gute akaji kikare kagutwaye ndagufashe gutondeka intebe none reka shaka kajora karenge bana na kimwe mugura zindutse reka kawe ni karuguru mbe wabonye kuba yi wambe oya reka ntakabere nje mugiye nanje kwirabira wewe nabo none urakomeye nikumengo ntiwarunkumbuye kwi umveza ndakubwira que ça soit clair ukabuzanywe na bimwe wari kurambira wa muzi mbere ndasavye amahoro uzobukoze please mbe basha none ugira wibwiye ico ndiko ndakuronderera oya ivyawe nabibonye mbabarira ugenda kandi ndakwihanije ntuzusubire kumbwira ofa nkabirya urashaka kushavura ntewe nuzi ko ndakukunda kwi urukundo nkarubya je ntago nkeneye sha aho waranyihenze ko nimba bige ivyo vyakugenza Queen ereka gushavura ntibikubereye nakwingize kuri ibyo ujya munsi ndagusabye uzibagire kuri ndavyibagire gutega shaho weho nuba warareka kubivuga kwanza genda ndeka nikorera akazi urabona oya sha oya nukuri kaba nogenda gusugushavuye gutya oya my queen nukuri je nshaka tuvugana ibihiri reka tuyaje umva wapi navyo tuvugana kwanza genda ntunere isoko ahise ngasange ndiko mvugana n'umukiriya mu masaha y'akazi okay woshaka kingorane okay kujya rigane nagiye wisashaka gusha mu makosa queen mwami kazi nibiki anaje gusaba imbabazi n'ukuri pardon vraiment oya we waramfashe nabi kandi byarambabaje cane gose nanjye nayibonye nico gituma nyine naje gusaba pardon kakuri kujya musi nagacupa narakarengeje nanyanya gacupa kenshi n'ukuri uri nyene rucaranyerera umva ndasubiyemo ndakwihanije nudusubire kunyihenda kunsaba ivyo usaba nta nagasoni wavyumvise neza none sina nije gusaba igonga kwini n'ukuri yazari inzoga ubundi je sikomezi inzoga yashaje vugisha umuntu ivyo yiyumviye oya sivyo naranyereye mugabo bigashije biza imbere naho nyene mu mutima wanje wawutwaye basi
ndakiraka ndakiraka kandi yo hakuna kuna gaki niraba iyi karton umpaye irimwo ibiki gatoto nakira birabe ibiki reka kumbaza ni birabe yonyene mana yanje we vyakweri ni kadumpaye cyane gose nidishaka babaro ndaguhaye biko kabona guteye reka kuraba nfundura kandi abe vraiment What? Non! Non! Oya, ibintu sivyo en fait. Umpaye smartphone! Ma chérie. Yo! Ibi ni vyo canke ni blague? Go, iri kwawe. Kumega ntuvyumva. Yo! Wow, numva nafise n'ico ndavuga en fait. Oh. Wow! Ngira kimwe gusa. Ay ay ay. Urambabari. Ewe Yulia nawe ndasubiye kukubona hewe mugari osha nawe ugwaye ntusaza reka kwitwegera abana itanu ubona nsa nawe mugabaye nani twosanye ari we uratanguye sha kubera iki tutose hewe abadapfuye barabonana ego nukuri mama eta imana irabikoze turasuye kubonana nukuri kose aha naho harahindutse usigaye umengo ni umuzungu kweli eka nta buzungu mugabo ndashima aho ngeze usigaye wicamba umve mama etana we mama ugira neza aba bana bashobora byose barahinduye ngo bagira abanyishuri ivyo nabakoreye ego shaba ke babigukorera ko wagize imana ukavyara abana b'umutima ego nibyo etane Yes mom. mbega urihe Hano ndaje. inguramutse mama kanyenyeri yashitse naze sha ndamuramutse muheruka ke naze nge nasigaye angana Mama kanyenyeri, this is you. ni wewe Is it really you? mahoro mwana Asha ni jewe kabisa ni jewe. waravyibushe Oya, si cyane mama. iyo duhurira mw'ibarabara sinari kukumenyaye Oya. nukuri nkaba nari kukumenya Oya, namwebwe nukuri mbona mwarahindutse murakomeye none. ndaho nyene vy'umukecuru This is amazing. wowe ivyo mbona sinirirwa ndabaza hewe nanje naona ndamubona ku mafoto Oya. asha nabaye nk'utangaye carabaye ikigabo Oya nona ya mama nawe nukuri none sinkuzi. Ni mama kanyenyeri nimwazanaye. ahubwo nyene shayuri kwiki mutazananye na kanyenyeri nukuri ngo mumubabarire urya byasivye ku munota wa nyuma yo yari umuntu aza ntumbwire nukuri yo ndamuhomvye nukuri ntabesha vraiment nari ndamukumbuye nari nshaka ko dusubira kubonana oya ntaco mon fils kugifise imisi uzogenda umuramutse canke nawaze ego this is true ego kabisa numva nifuza ko nosubira inyuma tubonana ego ne mama kanyino nubu mumeze gute nufise mwaragwaye mbega shaho eta indwara yanje nyene nigendana ariko ubu n'imitende mwana n'imitende nukuri biraboneka ubu nutwo nkora ndadukora this is great aho ni vyiza this is good twizeye yuko bizobandanya bigenda neza hama mama kanyenyeri nukuri nayo nawazaniye agakado kakire natari kanini cyane nukuri waranyibutse gatoya ego nticoze urakoze mwana wanje eta reka si gato akavuye ku mukunzi nikaba gato mwana nikaba gato etani mon chéri kutari wambwiye uri ntore vraiment kumbe waramwiyumviriye none ga mama ariko nukuri nari kwibagira yuko ari umugenzi wawe oya eka nubu turacara abagenzi nukuri urabona ko yigora akaza no kuturamutsa murambabarira gato sohoke gato nitabe mumbabarire yewe etani wawe yagumanye yandero y'urusange ego urambonera nge naciye bugufi ca nukuri yuri ntiyigeze ahinduka ya mico y'urusange niyakigendera nanyarutse nyabona kubera umukwe ndagusavye uhore ntahava kumva hewe nukuri ntakubesha nta kintu nshaka nko kubona ubukwe bwa etani na kanyenyeri
sha umukwara ashimwe mu kurindira kumenya ingene bizobandanya reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega iyo muronsi nkuru haba ku mbuga ngurukana bumenyi canke mu bantu mumenya gute ko ariyo canke ari y'igihuha intererano z'uno musi reka tuzihere kuri Leonidas Nimbona akaba avuka mu ntara ya Cankuzo muri komine Kigamba akaba ari umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuhinga mu ntara ya Gitega ati ukuntu twamenya ko inkuru ariyo nuko atariyo ku mbuga ngurukana bumenyi canke yitanzwe n'abantu ati kubganje mbona ko kugira utanga inkuru mu bantu bisabwa kubanza kuyitondera mu kuyitohoza mu buryo bwose bushoboka ati kugira ngo uronke inkuru itomoye ati ku buryo uheze ukayitanga ati nayo ubundi uciye ushoka uhuruduka ushobora gusanga utanze inkuru itariyo ivyo bigatuma bijyanisha abantu benshi ati kandi na nyine kuyitanga ugasanga bimumereye nabi mu bantu ati kandi ari we yayitanze atayitohoje bikwiye undi munywanyi yatwandikiye ni Theoneste Iranezereje ava mu ntara ya Mwaro muri komine Rusaka yagize ati iyo turonse inkuru kugira tumenye yuko ariyo canke ari gihuha ati turashishoza cane ati kuko nitwokwemera ko amakuru yose aca ku mbuga ngurukana bumenyi ariyo ati kuko n'ibihuha barabicishaho ati kindi ntawopfa kwemera ibintu vyose ubwiwe n'abantu ati kubera ko hariho basesa nkuyoze aguha amakuru atagira icemezo undi munywanyi yatwandikiye ariko atashoboye kwivuga izina yagize ati inkuru kugira umenye ko ariyo canke ari gihuha uraba isoko ryayo usanze atari ikinyamakuru gikorera ku mugaragaro canke urwego ruzwi n'amategeko kenshi aba ari gihuha Hakizimana Joel avuka mu ntara ya Cankuzo muri komine Gisagara muri zone c'amazi ku mutumba c'amazi kugacimbiri ka Kiyogo yagize ati kugira umenye inkuru ko ari yikuri nuko ushika aho yabereye ugatohoza kuwo vyabaye ko ati kindi ukegera abo vyabaye babona muri ico gihe uraje ukamenya ko ari ukuri canke ko ari gihuha Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Nzeyimana Isaac avuka mu ntara ya Muyinga muri komine Muyinga muri zone rugari ku mutumba wa Ryabihira akaba yiga muri kaminuza y'Ingozi muri campus Kanyami yagize ati iyo turonse inkuru zivuye ku rubuga ngurukana bumenyi canke mu bantu ati ni vyiza ko tubanza gutohoza neza bikwiye imbere yuko tuyakira ati ari bica ku maradiyo turumviriza ko bivugwa mbere aho zazananye hose si vyiza ko twakira inkuru ngo natwe dutangure kuzikwiragiza tutamenya aho zazananye kandi ko ari izukuri 100%. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha ubonaho ni bamwe twasomera akabazo ku gice guhejeje gukurikirana akabazo nakagakurikira mwumvirije ikiyago ca John na Gipe nikihe cigwa mukuyemo ndasubiramwo mwumvirije ikiyago ca Gipe na John nikihe cigwa mukuyemo akabazo murakumvise mukaba muzi ico mushikiriza hari mutwandikiye kuri ya numero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nabo bo wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhara wa WhatsApp mutwandikiye kuri numero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku rubuga rwacu ari rwa Facebook imbere kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'843 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri murakoze naho butaha cari gikino murikira ukuri murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe c'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe c'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza